Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abariko muratwumviriza muri kano gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 22 ukwezi n'ukwa kane umwaka n'ibihumbi 2025 ikaze kuri Burundi News TV imbanesha kure imwe rudende. Tugiye kurabira hamwe rero amakuru azindutse ariko aravugwa, amakuru akomeje kugenda agaragarana cane agarukwa kubikomeje kugenda biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Amakuru akomeje kugenda ariko aravugwa cane by'umwariko na amakuru agendanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye agendeye isosiyete yimba amabuye y'agaciro ya Titane mu ntara ya Cibitoke. Ni mu ntumbero yo gukurikirana ibikorwa rero nyene by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyiricyo Evariste Ndayishimiye yaragandeye nyene kuri wa mbere igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kane 2025 ishiramwe ryimba amabuye ya Titane kuri site ya Lemba ya mbere muri commune Bukinanyana intara ya Cibitoke. Yararabye ingene ibyo bikorwa rero bikorwamo ndetse agira n'icyo ashikiriza abanyagihugu n'abandi bakoraho ngaho. Yaragarutse kuko rero igihugu c'u Burundi ari igihugu cyaravumbuye umutungo kamere ku buryo rero nyene yizeza abanyagihugu yuko hagiye gutangura ibikorwa byiza, ibikorwa biraza gutuma Burundi bugaruka ku isonga ku buryo rero nazamfashanyo z'imahanga zishobora kuca zirahagarara maze nabo bagatangura kugenda barafasha ibihugu bimwe na bimwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi amenyesha yuko abantu ba mbere bagoye mu Burundi ari abantu bakomeza kugenda bariba ubutare, abandi bagaca barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turabagera ko byose mu buryo bugiye butandukanye, by'umwariko turabire hamwe rero nyine ibyo yaje kugenda arashikiriza canga se ibyo yaje kugenda aratangaza nkuko bigaragara. Abarundi barahungiye mu gihugu ca Tanzania babandanya gutaka batabaza ko amagogo barimwo rero batabona aho bari buyature. Aba banyagihugu rero by'umwariko barazwi nk'impunzi zibarizwa mu nkambi zibiri ze muri Tanzania, inkambi ya Nyarugusu ndetse n'inkambi ya Nduta. Barakomeza kugenda baricwa umunsi ku munsi, barakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse benshi muri bo nyene barakomeje kugenda bashimangira bakanagaragaza ko ibikomeje kugenda birabashikira ubwabyo biteye impungenge ndetse bagaca baramenyesha yemwe bananagaragaza neza yuko nyine hakomeza kugenda hagaragaza impungenge ziremereye cyane. Baremeza neza yuko kandi ibibazo bya mbere bashikira canga by'amabira bageraho nyine bituruka na cane nyine kumbonera kure zirungikwa na Evariste Ndayishimiye. Abangaba bakunze kuvuga ko bakunze kwibasigwa ku rugero rukomeye cyane, maze bagaca bamenyesha yuko nyine ibibazo biko birabashikira ari ibibazo biremere cyane nkuko byama bigaragara. Turabagera ko mu buryo bwose burambuye turagaruka kandi ku byama biratangazwa na bamwe mu bayobozi b'ishaka rya PPR rya Joseph Kabila batemera neza yuko uyu mutegetsi yoba ari ku butaka bwa Kongo mu gisagara ca Goma cyaramaze kwigarurwa n'umuhari M23. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye muri kano gatondo, abakomeje kubana natwe, abakomeje kudukurikira ndetse no kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Kaze kuri mwebwe mwese mubandanya mudukurikira, abari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye, abari mu makungu ya kuri mwese ndaramukije ndetse ndanabahaye ikaze. Batwumviriza nyine bahereye mu bice bigiye bitandukanye ari ubwa mbere ngaha rekana gusaba cyane kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu. Urashobora gutanga ibyumviro byawe unyuze muri komanteri nyine ibintu bigaca biramera neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese, nyemerera amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire hano mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arakomeje gukora ingendo zigiye zitandukanye nga mu gihugu cyane mu gisagara ca Bujumbura. Aramaze iminsi ariko aragendera amasosiyete amwe namwe yimba ubutare, aratanga by'umwariko n'umuburo ku banyagihugu ndetse na cane indongozi zikora muri ivyo bikorwa zamaziranyiriza ubutare, nyamara zikanyereza ubutare mu Burundi harimwo ibibazo bimwe na bimwe cyane bikeneye amahera mva makungu nkuko byoma bigaragara.
Ibi byaratumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongera gushimangira yuko nyine yifuza Uburundi buteye imbere, Uburundi buri kumbona kazoza nkuko byuma bigaragara. Yaramenyesheje yuko kandi Uburundi buzoca buraba igihugu ca mbere ku isi rero gikize, maze agaca amenyesha yuko nyine ibigendanye no kuba rero cyama kirafashwa ahubwo nacyo kigiye gutanga imfashanyo mu misi iraza. Nubwo amenyesha ibyo ngivyo kandi mu Burundi haribonekeza ibura ry'ibitoro byinshi nkuko bigaragara ku buryo bamwe cyane mu bakora ibikorwa rero nyine bigendanye no kwitegurira amatora bamenyesha yuko amatora mu Burundi ashobora kuba yohagarara cyangwa agafutwa kumvo zibura ry'ibitoro. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye agendeye isosiyete icukura amabuye y'agaciro ya Titane mu ntara ya Cibitoke mu ntumbero yo gukurikiranira ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaragendeye kuri wa mbere igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane 2025 ishiramwe gimba amabuye ya Titane kuri site ya Alemba ya mbere muri komine Bukinanyana intara ya Cibitoke. Arinzwe bikomeye cane n'abasanzwe baramucungera umutekano mu nzego z'intwazangabo nkuko byama bigaragara. Yarari kumwe n'izindi ndongozi zimwe na zimwe nkuko byama bigaragara, ndetse yarari kumwe n'uwitwa Isidore Mbayahaga, ngira ngo muramuzi na Apotre Isidore Mbayahaga umunywanyi wa CNDD-FDD n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yarageze aho bimba rero ubu butare, arasobanurirwa ingene bigenda kugira ngo bace bushikako, maze nawe aca agira ibyo amenyesha abo banyagihugu. Nyine yaramenyesheje yuko nyine igihugu cy'u Burundi kigiye gushika kuri zambona kazoza, maze aca amenyesha abanyagihugu bose yuko Uburundi bwamaze gukira, ndetse amenyesha yuko kandi bya bihugu bya Buraya byama birishongora ku Barundi ngo barakenye, ngo ntibaronka umwimbu, ndetse ngo ntibobikwibonera ibitoro, ngo ubu ngubu rero nibo bagiye gutangura kubafasha nkuko abigaragaza cange nkuko abishimangira. Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara rero nyine yongera kwishongora ku bihugu by'amahanga mu gihe mu Burundi hama haravugwa byinshi bitandukanye, cyane ku bigendanye n'ibibazo bigendanye n'umutekano ku buzima bw'igihugu, aho benshi bama bagaragaza neza ko banarambiwe n'indongozi, ndetse banarambiwe cyane nyine n'uburyo iki gihugu cyama kiratwara. Umushinga amateka Honorable Kizigenza Agathon-Rwasa aherutse kumenyesha ndetse no kugaragaza neza yuko mu Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ibikorwa nyine bigendanye no kuba mu Burundi hama hagaragara ibikorwa nyine bigendanye no kutumvikana. Asaba yuko hozoba nyine ibiganiro bihuza rero abanyagihugu bose kugira barabira hamwe rero iyo buryo boterera inyishu ibibazo bihanze Burundi, kugira bazoshike rero kumbona kazoza Burundi bwihaye. Amatora ari mu Burundi rero arakomeje kugaragaramo indyane ziremere cyane, mu gihe hanavugwa icuka kitari ciza hagati y'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca ashobora kuba yo kwicwa cange akabogozwa mu mabanga, cange agakurikira cyangwa agashikirwa n'ibyashikiwe na General Ari Guillaume Bunyoni nkuko bigaragara. Ibi ubwabyo rero birakomeje gutuma mu Burundi hagaragara icyuka kitari kiza, aho bavuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora kuba nyine ari gukwegera abanyagihugu akarambaraye nkuko bikomeza kugenda bigaragara, canke nkuko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Reka mbamenyeshe yuko rero nyine abanyagihugu bamwe na bamwe cyane abaherereye mu bice bigiye bitandukanye mu nkambi ya Nduta nyine bama bariyamiriza ibikomeje kugenda birabashikira nkuko bigaragara. Abarundi barahungiye mu gihugu ca Tanzania babandanya gutaka batabaza nyine ko rira amagorwa barimwo baracamwo, batabona rero uwo bayitura. Muri kino gihe rero impunzi z'abarundi zarahungiye mu nkambi ya Nduta ndetse nizo muri Nyarugusu muri Tanzania ziramenyesha yuko amabiba ariko rero bakorerwa na leta y'u Burundi ifatikanyije na Tanzania azoteba akabazwa abagize ayo mareta nyine, mu gihe nyine hazoboneka ubutungane bushobora gutunganyiriza abarundi b'impunzi bariko rero barahura n'ingorane bari ku butaka bw'igihugu ca Tanzania. Mu myaka iheze aba barundi bazwi nk'impunzi nyine baragiye bamenyesha ko Evariste Ndayishimiye na Reverend Ndikuriyo baca bararongika imbonera kure nyine muri ayo makambi zigaca zirica bamwe, ubundi abandi zikabanyuruza bagaca biyamiriza iryo shano nkuko byuma bigaragara.
nk'uko amakuru ava muri iyo nkambi ya Nduta abivuga, hari inama yarabaye kuri wa gatandatu uheze igenekerezo ry'19 Ndamukiza 2025 yarabaye yarirongowe na Ndayizeye Diomede aba muri zone ya gatatu village ya kabiri inzu ya 47 hamwe rero na niyo nyungu Desire asanzwe aba muri zone ya gatatu village ya 16 inzu nayo ya 16. Amakuru nyine twamaze kugenda turaronka dufise yemeza ko Desire niyo mungu ari intumwa rero ikomeye cyane ya Reverend Ndikuriyo umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. niyo nkuru akabazwi neza na Reverend Ndikuriyo nyine mbere bakaba bava muri komine imwe rero ya Kayogoro ni mu ntara ya Makamba nkuko byoma bigaragara. Ku bw'ayo makuru rero Desire niyo nkuru kandi umugore wiwe yarahungutse, ariko uwo Desire wewe nyine yigumiye mu kazi yarahawe ko kudandaza nyine bamwe rero mu mpunzi z'abarundi izirinduta. Desire avuga yuko yarasabwe kuguma mu nkambi ya Nduta mu ntumbero yo gukurikirana ibyo muri iyo nkambi nyine ndetse no gukorera akazi ubutegetsi bwa CNDD-FDD nga mu Burundi. Abandi bari bitavye iyo nama ni Viseni niho kubgayo aba muri zone 13 village ya 23 inzu ya 55. uwundi ni Runi arasanzwe akina umupira w'amaguru mu mugwi wo mu nkambi bita Shlapa Boys. Runi akaba yarahoze ari umwigisha kuri Hope Secondary School. uwundi yitabye inama ni Blaka arasanzwe adandaza amayinite mu nkambi aba muri zone ya gatatu. muri iyo nama barabiye hamwe rero nyine icegeranyo c'ibikorwa bari bagize imisi barakora cyo gutanga impunzi zikanyuruzwa, bakaba baraye nyine batanze impunzi zigira iya 10 kuva uku kwezi kwa Ndamukiza 2025 gutanguye. Desire niyo mungu nyine aramaze gufata ijambo muri iyo nama. Yaramenyesheje ko muri abo 10 batanze atawuzosubira kuboneka ngo keretse uwo rero uwo bihenze ko yitwa Emile Kwizera batazira Gasongo yatwawe mu kibanza c'uwitwa Gaston nkuko bigaragara. Desire yaremeje ko ibikorwa rero bikiriko atakwicara, kandi ngo ubu baragiye kugabanya kuja rero nyine kuri radio barakoresha ico bishe plan B yo gukoresha nyine akabari, aho rero bazokwemera nyine gutana amadeni menshi impunzi zihurumbire ako kabari. Abatazi nyine impamvu bazoze nyine barakavugiramwo amajambo menshi azotuma abo bakozi ba leta y'u Burundi baronka amakuru menshi cyane nyine bakorera ko nyine mu kudandaza abavugirwa nyine muri ako kabari. Uwo bise boss wabo ari we rero Reverend Ndikuriyo akaba ngo yaremeye kubongereza nyine amahera barasanzwe bakoresha mu ntumbero yo kubashimira ku gikorwa bamazemo rero imisi, aho rero mu ndwi zibiri gusa barashoboye guha leta y'u Burundi impunzi zigera kuri 10. Izonga nazo nyine zicururizwa muri ako kabari nyine zikaba zituruka mu Burundi zirungitswe n'ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD. ku makenga hamwe rero nyine mu bakora ico gikorwa cyo kudandaza zimwe rero mu mpunzi z'abarundi zirinduta ko leta ya Tanzania ishobora kuzobihinduka, kuko rero ibyo bakora bimaze rero kumenyekana. Desire niyo mungu rero nyine yaramenyesheje abafise ayo makenga mu kubabwira ko rero boshira ubwoba, kuko rero polisi ya Tanzania by'umwihariko ya Tanzania nyine yumvikana cyane na bossi wawo ari we Reverend Ndikuriyo. Impunzi mu nkambi ya Nduta rero zimenyesha yuko amabi bariko barakorerwa na leta y'u Burundi ifatikanyije n'iya Tanzania azoteba akabazwa abagize ayo mareta mu gihe hazoboneka ubutungane bushobora nyine gutunganyiriza abarundi b'impunzi bariko rero barahura n'ingorane bari ku butaka bw'igihugu ca Tanzania. Ahangaha nyine ntawo bitinda ko, kuko gushika no mwanya Reverend Ndikuriyo umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD arasanzwe ari umunywanyi ukomakomeye cyane w'umugambwe uri ku butegetsi Chimcha Mapendo cyangwa CCM nyine muri Tanzania, ndetse mu misi iheze
mu ntango z'uyu mwaka yaratumiwe nyene mu kwitaba ibikorwa by'uwo mugambwe nk'uko vyoma bigaragara. Kugeza uno mwanya rero abatari bakeya bakama bagaragaza neza yuko mu Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibintu biremere cane, ibintu bitari ibintu bidasanzwe, aho bama bagaragaza neza yuko ibara rishobora kugwa isa yariyo yose. Izi mpunzi zarahunze muri 2015 ubwo mu Burundi harabaye imyivumbagatanyo iremere cane, bamwe baramagana ikiringo c'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi nyene baraguye muri coup d'etat yarabaye icyo gihe. Abangaba rero nyine bavuga yuko batazosubira mu Burundi mu gihe hari intwaro ya CNDD-FDD kuko ica yabagirira nabi, bakagaragaza neza yuko rero igihe hazogyaho ubundi iyindi ntwaro bazoca baratahuka. Uburundi burakomeza kugaragaza neza ko ari igihugu gikize, ariko kandi biratangaje ingene abanyagihugu b'abarundi bama barabaye impunzi mu bihugu bigiye bitandukanye. Nyamara Variso Ndayishimiye avuga yuko yarashizeho mugwi ujejwe kunywanisha abarundi severi. Kugeza uno mwanya hari amakuru avuga yuko nyine umwe mu bari barongoye uwo mugwi yamaze guhunga igihugu c'u Burundi. Mu kanya turagaruka tubamenyesha aho yoba yarahungiye. Mukomeze kugira ibihe byiza abariko muratwumviriza kuri no bonesha kuri ya Burundi News TV. Tugereke mu kanya tukomeza kurebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa.